Colonel Wiringoma ninde atwigisha iki? Colonel Wiringoma hagati y'ukuri, imvugo n'intambara, intangamarara. Banywanyi bacu bakurikira isomo murakaza neza ku kiganiro cacu c'uyu munsi. Uno munsi tugiye kugaruka ku muntu yamenyekanye cyane mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Wiringoma. Ibi bibazo nivyo tugiye kurabira hamwe. Ninde? Yarazwi gute? Kandi amakuru avugwa ku rupfu rwiwe nayahe? Reka twinjire mu cegeranyo ciwe twasuzumye. Igice ca mbere, uwo yariwe. Colonel Wiringoma yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu muhari w'abagwanyuzwi ku izina rya M23. Yarazwi cyane nk'umuvugizi mukuru w'uwo mutwe, akaba ari we yavugira ibikorwa vyawo mu binyamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Yamenyekanye cyane kubera uburyo yavuga ashize amanga, yakoresha cyane imbuga nka Twitter, X, yaba hafi y'abakuru b'uwo mutwe, mbere ku bantu benshi yari ishusho ya M23 ku rwego mpuzamakungu. Igice cya kabiri, uko yabonwe n'abantu. Wiringoma yaravuga rikijana. Hari abamushigikira bavuga ko yari umuntu azi kuvuga no gusigura, yari afise ubumenyi mu gutanga ubutumwa, yashobora guhangana n'abanyamakuru atabwoba. Ariko kandi hari abamunegura bavuga ko yakoresha imvugo zikarishe cyane, hari n'abandi bongera ko yari igikoresho nk'isamirizi ihuruza amajambo y'intambara, propaganda, kandi ko rimwe na rimwe yatera impari ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo bituma twibaza ko Wiringoma ko yari umuvugizi gusa canke yari umunyepolitike w'intambara. Igice cya gatatu, uruhara rwiwe mu ntambara. Mu bihe vy'intambara yarakoresheje cyane amaconference de presse akomeye cyane. Yaratuma ko amaradiyo n'amateleviziyo mpuzamakungu kugira sigure ibikorwa vyabo. Wiringoma yari umuntu ashikiriza amakuru ku bikorwa vya M23, ubu yagerageza kwemeza amahanga ku ciyumviro c'uwo mutwe, akongera akagwanya amakuru y'ababugwanya atangwa n'abana bariya. Yari rero ku murongo uri hagati ya A. Amakuru, B. Propagande, C. Intambara y'amajambo. Igice cya kane, amakuru ku rupfu rwiwe. Ku bijanye n'urupfu rwiwe, amakuru aravugwa menshi, ariko nta vyemejwe neza n'inzego zijejwe ku rwego mpuzamakungu. Hari abavuga ko yapfuye, abandi bakavuga ko aya makuru atariyo, kuko nko kubijanye n'ihambwa ryiwe nta makuru atomoye neza ari ku mugaragaro, byinshi bishingiye ku vyavuzwe gusa atari vyemejwe. Nico gituma iki gice gikomeza kuba ikibazo gikomeye. Umuntu yo kwibaza ati none ukuri ku rupfu rwa Wiringoma nukuhe? Kubera igipfungu cinyegeje indani niho benshi baca bavuga ko yahambwe nabi, ahambwa nk'umumenja. Aha kandi duca tugaruka tukibaza tuti mbega Wiringoma yazize iki? Igice ca gatanu, uko yarabanye n'abandi. Ku mbuga ngurukana bumenyi, Wiringoma yari umuntu akunda gutanga ivyumviro vyiwe, akishura abamunegura atakwihishira. Turavye nko ku kazi kiwe, yakorana n'abasirikare ba M23, akaganira n'abanyamakuru mpuzamakungu. Yari umuntu adatinya kuvuga, akunda kwishura, kandi akunda guhangana n'abatavuga rumwe. Igice cya gatandatu, intandukiro y'iyicwa ryiwe. Abenshi bafatira ku vyanditswe no ku majambo w'ubwiwe Wiringoma yivugiye, wawundi ati burya ingwe ntiziramba kubera amanyama, uwundi ati imvugira kuyamara w'umugabo ikundwa na bake. Parcours Marguerite aragandaguwe n'umusirikare yarajejwe kumucungera, maze agandagurirwa imbere y'inzu atashe. Niho twabona Colonel Wiringoma asohora audio yiyamiriza ubwicanyi, akarenganyo, kutanganishwa ndetse no gukumirwa gukorerwa abakongomani bari muri M23. Akaba yarivugiye ko ari umuntu yopfuma apfa, ariko agasiga amenye amabanga yose yinyegeje inyuma y'umuhari wa M23. Colonel Wiringoma kuva uwo munsi niho yatangura kwimbigwa icobo. Ivyo yakoze vyose bigwizwa n'ubusa, kuko niko bigenda iyo ushaka guhemuka uwaguhaye mission arakwitanga. Ikivyemeza kuri vyinshi nuko mu gihugu cy'u Rwanda urupfu rwa Ngoma Wiri rwagaragaye nk'ug'umuntu asanzwe cane. Igice c'indwi, ikigwa dukuramwo. Inkuru ya Wiringoma itwigisha ibintu bikomeye cane. Icya mbere, itumanaho rifise ububasha mu ntambara. Icya kabiri, amakuru ntiyamara ukuri kose, rimwe na rimwe abafise inyungu zinyegeje. Gatatu,
imbuga ngurukanabumenyi zahinduye uburyo intambara zivugwa. Mu kurangiza banywanyi ba isomo, Colonel Wiringoma asigaye ari izina rituma abantu bibaza vyinshi ku ntambara, ku makuru atangwa hamwe no kubivugwa, kuko inkuru yiwe iracari hagati y'ukuri n'ibihuha. Ariko ikibazo kiguma gihari ni iki: mu bihe vy'intambara ninde atubwira ukuri nyakuri?